Amajambo akomakomeye twakuramo ivyigwa by'ubuzima yavuzwe na Muhammad Ali niyo tugiye kugushikiriza kuri uyo munsi. Ico no kwemerera nuko ari amajambo arimwo inyigisho z'ubuzima zikomeye kandi ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ico tugusaba nukuraba neza ko amaze ukanda subscribe kugira ngo wame uri kumwe natwe mu biganiro vya buri munsi. Ndenda kwibutsa ko jewe ugiye gushikiriza ikiganiro kandi guteguriye banyita Eli6 Sinze. Muhammad Ali yagize ati rero ubwa mbere na mbere yaragize ati nanga buri munota nkoresha ngira isubiramwo, nanga cyane buri munota nkoresha ngira revision, ariko niko bwanje ntibigutirimutse. Icyatumye avuga uku nuko buriya mu buzima ugufata umwanya tugira revision, ugufata umwanya tugira isubiramwo bivanye n'ibikorwa byacu dukora buri munsi, cyane cyane ko twamaze kubibona ko mu buzima ukugira revision arico kintu cy'ingenzi kurusha uko waje kugikora, cyane cyane ko ikintu wateguye neza ariho ubasha kugikora neza. Nawe yaragize ati kubwanje rero ujya mwanya mara ntegura ndawanga. Igituma ndawanka ndigumva amajambo yose yavuze guhera ubu turi yatanguye kugira kuherezo uri buze kugitahura. Yarabandanije agira ati rero wewe uvyumvise ntibigutirimutse ni kubwanje. Arongera ati kubabara uyu mwanya nonaha ukababara no kubaho uwidegembya mu buzima bwawe bwose ataki kubabaza kihari birashoboka kandi n'amahitamo yawe. Muri make nkuko uvyumvise kubaho uri umuntu ugira revision cyangwa se wita ku kazi cyane birababaza. Kubaho ataco witayeho naho biba bifise umwidegemvyo. Nawe aragize ati rero kubaho widegemvya no kubaho ubabaye bivanye n'ibyo uri kurakora byose birashoboka n'amahitamo yawe. Buri kimwe mu buzima kiba coroshe. Kugira ushike ku byifuzo vyawe biragusaba gutanga ibimazi, ibitambo. Muti Eli6 noneho karatubanye ko watubwiye yuko gutanga ibimazi cyangwa se kuja mu bintu bya shetani atariyo gahunda ari ukwegera Imana akaba ariyo dukorera ikaduha byose. Rero ibyo by'ibimazi navyo bije gute? Humura ndaje mbigusigurire neza. Ibimazi bivugwa hano si bya bimazi byo guha shetani oyaye, ahubwo ibimazi bivugwa hano ni bya bimazi ugomba gutanga wowe ubwawe, atari ikintu uhaye shetani, ahubwo ari ikintu ukora kitakunezeye nkuko tuvyumvise mu nango. Muhammad Ali agira ati ntabwo mbikunza umwanya ntakaza cyangwa se uburyo nkoresha buri munota wose ndondera ukugira ngo nshobore gutahura cyangwa ngira ama revision y'ibintu byanje, ntabwo mbikunza. Nibyo bimazi rero utanga, kuko uzotanga ibimazi bimeze gute? Ni umwanya wawe uzokoresha, ingufu zawe zose uzokoresha, ndetse hari n'ibintu byinshi uzokwibana mu buzima kugira ngo ubashe kugira ku ntsinzi zawe. Ibi nivyo bimazi ugomba guspendinga umwanya muremure, gukoresha ingufu nyinshi, ndetse gukoresha nyene hamwe ukora ukumva ati koko ndarushe. Kandi hari n'ibintu ugomba kwibuza mu buzima kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi. Nivyo bita ibimazi ugomba gutanga. Ugomba kubitanga rero, kuko ujya mwanya uzomara uriko urakora hazoba hari ibindi bintu byinshi wakabaye uriko urakora mu buzima bwawe kandi bikunezera. Abagenzi bawe bashaka kuzoba basohotse bariko baranezerwa, mugabo uri kuraharanira intsinzi yawe. Muri ico gihe uzoba witanze. Sinzi ko maze no kuvyuka ukazi baravuga ngo ujya muntu aritanga ku kazi. Ubwo rero gwitangamo ikimazi atari uko ugihaye shetani oya, ahubwo ugitanze kugira ngo akazi kawe kagende neza. Nivyo bimazi biri kubiravugwa hano. Muri ubu buzima rero birasaba ko utanga ibimazi ukavyitangamo ubwawe. Hari ibintu rero ugomba kuzogirane, ugomba kuzokwibana kugira ngo bikunde yuko ugera ku ntsinzi. Mu buzima rero uriko urahanganira intego zawe, hari ahantu ugera nawe ukumva neza yuko ucitse intege, ukumva neza yuko wobivamwo, ukumva neza wohagarika gukurikirana ivyo bintu wipfuza. Aha hantu rero nta numwe atahagera. Muri ico gihe ugomba kwibaza ikibazo kigira kiti mbega hamwe noramuka
nkomeje nkagwana gushika nsinze nokunguka angahe? Canke se byaba binezeye bingana gute hamwe nakomeza nkahangana kugeza nsinze nkashika ku ndoto zanje? Nakunguka gute? Nabanezerewe gute? Ukiyishura. Ese hoho naba mpomvye angahe? Canke se byaba bibabaje bingana gute hamwe nosubira inyuma nkatsindwa nkabivamwo? Byaba bibabaje bingana gute? Nabahomvye bingana gute? Ndazi neza yuko nubira bibi bintu uzosanga inyishu ari ugukomeza ugahangana, ari ugukomeza ukagwana, ari ugukomeza ugakurikirana intsinzi yawe wifuza gushikako, za ndoto bya vyifuzo vyawe wifuza muri kazoza, ari ugukomeza ukabihanganira. Yarongera aragira ati egome kudacika intege biravuna, nkuko wavyumvise nawe agira ati jewe mbabazwa cyane no kubona buri munota wose ndawukoresha nkora ibintu byanteza imbere, ngira amareviziyo y'ibintu byanteza imbere, ntabwo binezera. Rinahagira ati rero ego kudacika intege birumvikana cyane, birababaza, birajyana, birazimvye muri make. Ariko rero nubwo bizimvye, nubwo tutabikunda, gucika intege naho biragusaba kwishura igiciro kirekire, biragusaba gutanga ubuzima bwawe ukamubabaye, ukama wicuza, cyane cyane muri cya gihe uzocika intege hari abandi mwari kumwe bakomeje, maze nyuma y'igihe ukazubona bo hari ahantu bageze kandi hashimishije, ugatangura kuganirira bagenzi bawe uti buriya nanje yo nkomeza mba meze nk'abariya. Ubabona bariko baragira mu maduga, ubona bariko barasayangana, nawe ukuri hahandi nyene bagusize ngo wacitse intege. Wa mugani ngo nuko warambiwe no gukora amareviziyo no gukora amasubiramwo. Igituma nkuma dukoresha ijambo gusubiramwo nuko twabonye neza buriya kugira ngo ikintu ugikore neza bisaba ko ugiha umwanya wa reviziyo mwiza, bisaba ko ucitondera mu kugikora ukagikora neza cyane. Birajyana rero, gukora birababaza monsheri, gukorera iterambere birajyana, ntabwo byoroha. Ariko dukomeza gukora, dukomeza kurondera iterambere kubera twamenye neza yuko kudakora naho bibabaza cyane kurusha gukora. Ubugira kabiri yaragize ati umugabo ufise imyaka 50 akaba anganya ubumenyi n'umwana ufise imyaka 20 bita vyumvikana neza yuko uyu mugabo yatakaje imyaka yiwe yose 30 y'ubuzima ayitakaza ku busa. Nimba hari umutama ufise imyaka 50, uyu mutama mu buzima bwiwe akaba afise experience cyangwa akaba aciye ubwenge ku rugero rw'ufise imyaka 20, vyumvikana ko imyaka 30 yayitakaje. Ese nawe aho ufise imyaka ingahe? Ese experience ufise nkuko twabibonye mu biganiro cyaciye kuri YouTube yacu ejo? Ese wewe experience ufise y'umwana w'imyaka ingahe? Twabibonye neza yuko umuntu ugukura tutakawe tubirabira ku myaka, kuko hari umuntu afise imyaka myinshi umuravye indani ugasanga n'umwana. Hari umuntu afise imyaka myinshi uravye ivyo akora ugasanga umenga n'umwana. Ese wewe wiravye urabona umaze gutakaza imyaka ingahe mu buzima bwawe? Niba ufise imyaka 30 ukabunganya ubwenge n'umwana w'imyaka 15, byumvikana ko 15 yose wayitakaje. Uriko uwe ese wari gukora iki? Nta kindi wari kurakora, nuko wari wicaye wanka gukora cyangwa se wanka kugira revision, cyane cyane ko iyo utuje biraryoha ariko bigira ingaruka ndende mu buzima bwawe. Rero ngo uyu munsi uzabunezereye kuri wewe nuhura n'umuntu mumenyeranye kandi hakaba haheze igihe mutabonana, uno muntu mukaba muhuye uno munsi aheze nk'umwaka wose mutabonana, akaza akakubwira ati inshuti yanje ko mbona wahindutse, ko mbona wabaye neza, ko mbona usigaye uri uhundi muntu utari uwa kera. Uyu muntu uzomubwira turakoze, thank you, uragize neza cyane, kuko nicyo kintu cya mbere cyiza mu buzima. Byumvikana neza yuko umwaka uheze mutabonana wateye intambwe. Making sure neza gusa ko uyu muntu atekora gutwenga nawe ubwawe byo bikora vuga ubyibona koko hariho difference. Ese wewe utarinze n'umanza kubikubwira wirabye nona uriko wumva ikiganiro ukaraba no mu mwaka uheze, ese niki cyahindutse? Ese hari ikiyongereye cyangwa se byagumye bidahuka? Nibona byaradabutse menya neza ko hari imyaka uri kuratakaza my dear,
menya neza ko hari igihe uzovuga ati kubera iki nabikoze biriya bintu, kubera iki natakaje umwanya ungana kuriya. Aho ni muri cya gihe uzoba umaze gusaza ukabona hari ibintu bitariko biragenda neza kubera amakosa wakoze muri kahise, uzovuga ati kubera iki, kuki nabikoze. Irabe rero nonaha uza kubidukunda abitubwire muri commentaire, ubidukundira tubwire ati jewe rero ndabona mu mwaka uheze hari cyahindutse ntera nje imbere, tuguhe congratulation. Uza kubona byaranse nawe atubwire muri commentaire, tumusange inbox tumubwire icyo yarakwiye gukora nonaha, cyangwa se nabidukundira tubimukorere ibiganiro. Daba rero nawe wisuzume uvuga ati eske jewe mu mwaka uheze n'iki kintu cyabaye ari cyahindutse. Nuhura n'umuntu rero cyangwa se nawe nivyumvamo ukavuga ati ndabona ko inyuma muri uyu mwaka hari cyahindutse by'akarusho bikubwiye ubundi muntu, uwo muntu uzomushimire cyane koko. Buri munsi wunguka ubumenyi bushasha mu gihe hari ikintu uri kuraharanira, ucungukamwo ubumenyi bushasha buri munsi uko bukeye uko bwije. Igira mu makosa yawe rero, iteza imbere kandi utera imbere bikunde wowe ubwawe. Gusa ntushobora kuguma uri muri bya bindi nyene, ibintu bigomba guhindagurika uko bukeye uko bwije. Reka ndagusabe rero bihindagurike biva mu bibi bijya mu byiza, kuko nuguma uko nyene ntibikubaho, uzohindagurika. Ushobora guhindagurika uja mu bibi cyangwa ugahindagurika uja mu byiza. Reka ndagusabe rero uhindagurika uja mu byiza. Njya nakwisabira kandi kantu kamwe inshuti yanje, nubuhindagurika uja mu byiza ntuzuhinduke wenyene, uzuhindukane n'abandi nabo bateza imbere. Ariko nubuja mu bibi uragomba uhinduke wenyene ntacyo bitwaye. Ariko sindabikwifurije, gerageza ufe aho uri, ugerageza uhindura uja mu byiza, nicyo cyo bari ikintu ciza. Yarongera aravuga ati kubugira gatatu, mu kugwana buriya habamo gutsinda hakabamo no gutsindwa. Kandi iyo tugwana haba hari abarorerezi batubona, yaba badukunda cyangwa abatwanka, bose babona ibyo turimo rimwe na rimwe. Biba bibabaje rero mu gihe uri kuratsindwa, abafana bawe bahari cyangwa se nabo bataba bahari, bazobimenya ko watsinzwe cyangwa se watsinze. No mu buzima busanzwe ni uko rero, iyo turiko turahaganwa muri urugamba hari abantu baba batuzungurutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Egome muri uyu mwanya bashaka ko batatubona ibyo turimo, ariko byanka byakunda bazobimenya ingene byagenze. Haranira gutsinda rero. Yarongera agira ati ibyo wifuza ntabwo byose wabibona nonaha aka kanya uyaye. Aka kanya uvyivurije ko ntibikunda ko uca ubibona nimba ari ibintu by'agaciro koko. Buri kintu cy'agaciro birasaba yuko tugishikira, bigusaba ugutera intambwe. Buri gishoro rero cyangwa se buri gikorwa ukora n'ingeso ufise ubuzima bwawe, hakaba kandi n'ingingo ufata mu buzima bwawe, nivyo bigena cyangwa se nivyo bitwereka umuvuduko uri kuragira ko kugira ngo ushikire cya kintu wifuza in your life. Kijya kintu wifuza, uko kuntu uri kuritwara, ivyo bikorwa uri kurakora, izo ngeso ufise, izo ngingo ufata uko bukeye uko bwije, nizo zitwereka umuvuduko uriko ugana cyangwa se werekeza icyo kintu wifuza mu buzima bwawe. Ubugira kane yarongera aragira ati ukuba umuntu udasanzwe ntabwo biva muri siporo ukora, ntabwo biva mu byuma uterura, ntabwo biva ukuntu wubaka umubiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Oyaye, ubudasanzwe bw'umuntu bubera muri we, bikavana no kwizera kwiwe, bikavana n'indoto ziwe, bikavana n'ivyifuzo vyiwe yifuza mu buzima bwiwe cyangwa se muri kazoza kiwe. Nawe rero ugomba kumenya neza ko ubudahangwagwa bwawe, agaciro kawe, ubushobozi bwawe ntabwo buri kukuntu wubaka umubiri. Kubaka umubiri ni byiza, biragukingira ingwara cyane cyane kugira ngo uzobashe kubaho muri kazoza udafise ibigwara bya hato na hato. Ariko birashoboka neza yuko muri kazoza wazabaho udafise ibigwara bya hato na hato, ko muri warubatse umubiri neza muga ukabaho ukenye. Rero kubaka umubiri naho bihuriye no kuba umuntu uhambaye. Ukuba umuntu uhambaye bibera hehe? Ukuba umuntu uhambaye biba muri cya gihe wewe ubwawe, muri wewe ufise ugukora kandi ufise ukwizera, kandi ukaba ufise ingingo, indoto
kandi ukaba unabishyira mu bikorwa. Ibi rero igihe kimwe niho bizoba bifise ukubaka wewe ubwawe ukakugira umuntu uhambaye. Buriya ego buri muntu segonda mu buzima bwawe, ubuzima bwawe bwahinduka mu segonda umwe. Byakunda ko ubuzima bwawe buhinduka bukaba ikindi kintu, ariko ndakwibira ibanga, ntabwo buzahinduka utabiharaniye. Uzokumva ngo ujya muntu ubuzima bwe bwahindutse mu mwanya mutoyi, ariko reka ndakwibira irindi banga, ujya muntu ubuzima buzoba buhindutse mu mwanya mutoyi azoba amaze igihe kirekire abiharanira bitarakunda, maze uwo musegonda ukaba umwe ubuzima bwe bugahinduka mu mwanya mutoyi, ugatanga ukavuga ati urya sinaka bigenze gute. Ariko ntukitege inshuti yanje, my dear, uraho uraryamye, uraho uriturije, witeze ngo one day ubuzima buzohinduka. Iryo ni kosa, ubwo n'ububeshi uri kuduhenda, ntibibaho bikure no mu mutwe. Kugira ngo ubuzima buzohinduke mu mwanya umwe, nuko uzoba umaze igihe nawe ubiharanira. Ese wewe ufise ivyizigiro bingana gute ko ibyo uri kuraharanira uzobishikako? Ese iyo ugiye kuryama buri munsi uba wumva mu mitsi yawe, ukumva yuko neza mu mitsi yawe harimo intsinzi, harimo kugera kuri ivyo bintu wifuza? Ese iyo uvyutseho wo mu gatondo uba wiyumva gute? Uba wumva neza na neza ko iyo ntsinzi ari igihe gusa kigutebeye uzoyigerako? Itegeko ryo gushika ku vy'umuntu yifuza rimwe rikomeye riyoboye ayandi ni kubiharanira buri musegonda, every second, kubiharanira. Buriya rero kudakekeranya ku ntsinzi nabyo nicyo kintu nacyo kigufasha kumva neza yuko bikurimwo, kumva neza yuko we aho wifuza kugera uzohagera. Reka ndakubwira yuko ibi byose nibo byumvamwo bizokunda. Komeza, shiramo imbaraga, shiramo ingufu, nigiye gusa kigutebeye bizokunda. Kubwira gatanu yongera avuga ati umuntu utagira ukwiyumvira aba ameze nk'inyoni itagira amababa, kandi ngo inyoni itagira amababa ntibikunda ko iguruka. Natwe abantu amababa yacu ni ivyumviro vyacu. Birumvikana neza yuko rero mu gihe tudokoresha ivyumviro vyacu ntivyokunda yuko tuva aho turi ngo twiyunguruze, yaba mu iterambere, mu bikorwa byacu bya buri munsi, mu byifuzo byacu bya buri munsi. Biradusaba yuko dukoresha mindset, biradusaba ko twiyumvira. Nuhagarika kwiyumvira, birumvikana uzogumura aho nyene uri, bizoba biheze. Kugira ngo witeze imbere biragusaba gukoresha ubwiyumviro cyangwa se kwiyumvira kurusha uko wiyumvira. Cyo kiganiro twagikoze ejo, ukuntu umuntu yakwiyumvira ku rwego rwo hejuru utakiravye, ucuhita ukiraba. Ni ikiganiro kivugana neza na neza umuntu yo kwiyumvira ku rwego rwo hejuru, etape zose waca kugira ngo ube umuntu wiyumvira koko ku rwego rwo hejuru. Ibikorwa byawe rero bizoja mu ngiro muri ca gihe naho ubashije gushobora kugira ubusanzure cyangwa se ukwisanzura mu mutwe wawe, ubasha kwiyumvira bitagira imipaka. Kuko abantu benshi bariyumvira bakageraho bagarukirije bavuga ati oya, bigomba kugarukira aha kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Ariko suko byakaye bigenda mu kwiyumvira, ugomba kwiyumvira bidagisaba bigarukira. Ubwira gatandatu yongera avuga ati intego cyangwa se ibyifuzo ni uburyo dushobora kuguma mu nzira ituganisha ku ntego zacu. Intego izo kwigwa intego, umuntu azovuga ko afise ikintu ariko araharanira mu gihe ariko aragiharanira. Nawe uzovuga ko ufise ikintu ariko araharanira kandi warahevye kugiharanira, uzohora kiretse nyine, uzohora warabaye umuntu yatsize intege. Rero ico duharanira cyitwa ico duharanira mu gihe turi kugiharanira. Kugenda wegereza rero ico kintu uharanira, kugenda wegereza ico kintu wifuza, bigaragarira hehe? Bigaragarira mu buryo ubyiyumvamwo. Ese niki kizaba mu gihe uzaba ubirose? Ubundi icyo kintu uriko uraharanira ubona kizoguhindurira iki mu buzima bwawe? Nukironka ubuzima bwawe buzaba bumeze gute? Ese uravye muri wewe mu byumviro byawe koko niki uharanira? Ese urafise ikintu uharanira? Niki ugwanira? Kumenya ibi byose rero, ukamenya impamvu uri kuranira icyo kintu, bizogufasha
kwama wivyura muri cya gihe waguye, cya gihe byanse bizokuzanira imbaraga uvuga ati visi impamvu ndiko ndaharanira iki kintu, reka ndeke gucika intege, maze ugahaguruka ukongera ukagwana. Ubugira ndwi rero ngeragira ati guruka nk'ikinyagunyugu, guruka nk'ikibebe cyangwa se nk'ikinyugunyugu, hamba ni wicare nk'uruyuki. Impamvu yavuze uku nuko ikinyugunyugu cyangwa se ikibebe bivana n'ukuntu wamenyeye kuvuga, kiraguruka mugahigurukana amakenga. Ni gake uzosanga ikinyugunyugu caraguye mu mutego w'ibitangurirwa, ni gake. Urusazi ko yaruguruka nizo zikunda kugwa mu mitego y'ibitangurirwa. Ikinyugunyugu cyangwa se ikibebe kiguruka buke buke n'amakenga menshi, pa 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 buke buke. Uruyukana uragwicaye barufise abarinzi, ruba rwiteguye. Niyo mpamvu umuntu agenda gukoza mu nzuki zikamushinga amenyo zikamuruma. Niko zimeze rero. Naho rero ubwo buzima bwawe ba umuntu uguruka buke buke gusa ufise amakenga. Iyi si niko abantu benshi batandukanye, nabwo ari abasi bawe kandi nta nubwo ari abakunzi bawe, ahubwo bose baratandukanye, baravanze, bari ensemble. Komeza kibuka n'akamfaraza, bari ensemble. Buriya rero nawe ugomba kubaho muri ubwo buryo, ukaguruka utuje n'amakenga menshi. Ugiye kwicarana amakenga, bizogufasha kudatsindwa mu buzima, bizogufasha kudategwa surprise z'ibyago mu buzima. Ese uri mukuri urakeneye intsinzi? Rimwe na rimwe tujya tubikekeranya. Ese uri mukuri urakeneye intsinzi? Nimba utari seriye nshuti yanje, ni wiri guratakaza umwanya utangura kurwana uru rugamba. Bihagarike kuko ni byoroshye wacika intege imbere ugiteye intambwe zitatu wabucitse intege. Biragusaba ko uba ubishaka nyene uvyumvamwo. Niyo mpamvu nimba turaganira ibintu yibi ntabwo tugutegeka, turaguhanura. Natwe ntabwo twitegeka, turi hano tukumva nimba tubikeneye twabikora, tutabikeneye niko vyoza kuko nabwo vyoroha. Buri umwe muri twebwe rero agomba kwizera ubwiwe, akizera ubushobozi bwiwe no gutsinda kwiwe. Imenyereze rero gukora isubiramwo buri mwanya nkuko twatanguye tuvyumva. Umunsi umwe uzogera ku byo wipfuza, gusa umenye neza yuko bitora nkuko niyo yatanguye avuga ati ndavyanka ariko ndabikora, kuko ndazi neza ko kudabikora naho bibabaje kurushaho. Ubugira 8 aribwo bwa nyuma yaragize ati ijambo ntibishoboka rivugwa na ba bantu badavize icyo bashaka mu buzima, batazi icyo bashaka mu buzima. Ku bantu nk'aba batafise icyo bashaka mu buzima, batanazi icyo bashaka mu buzima, baba borohewe no kuba muri bwa buzima bwo gutungwa n'imiryango, bakabaho ababyeyi babo cyangwa se ababatunzi babitaho babafasha byose, kurusha uko bafata ingingo bagaharanira guhindura ubuzima bwabo bo ubwabo. Aba nibo bakunda kuvugira ijambo ngo ntibishoboka. Ijambo ntibishoboka rero ntabwo ari ukuri, ahubwo ni ivyumviro mu bindi. Akenshi ivyumviro biva ku kwiyorohereza ndetse no gutinya uguhangana nkuko tumaze kuvyumva, cyane cyane ko tumaze kumva ko bitoroshe. Kanatsinda iri jambo ntibishoboka ntabwo ari jambo, ahubwo ni kibazo. Ntibishoboka n'amahigwe yatwereka neza wewe uwuriwe mu gihe ukunda kuvuga ntibishoboka. Muri make ntabwo buri seriye n'ivyo urimo, kandi ibidashoboka ntabwo ari by'ibihe byose, ibidashoboka birashoboka. Abantu rero ni twebwe ubwacu twigwanya, ni twebwe ubwacu twishira mu kazitiro, ni twebwe ubwacu twiboha, ni twebwe ubwacu twibuza iterambere mu gukengera ubushobozi bwacu. Ntukagire rero ubwoba bwo gufata urugamba cyangwa se bwo guharanira ibyo wifuza kugira ngo uve nk'ubwo buhumyi. Hanyuma uzobona ubushobozi bwawe, tuzobona ubushobozi bwacu, bazobona ubushobozi bwabo, tubone neza yuko ari ubushobozi budahagarikwa, ari ubushobozi burebure cyane twakabaye dukoresha mu buzima bwacu buri munsi, kurusha uko dutakaza umwanya tuvuga ngo nabyo ntushobora ntabara. Ubundi ese ntibishoboka gute wabigerageje? Ubu rero yavuze ati uyumva ari ati ntibishoboka.
ubutumye mbikorera ico kugira ngo ndakwereke neza ko bishoboka. Reka rero ikiganiro cy'uno munsi tukigarukiriza hano. Reka nibaze yuko ibyo wumvise bikugiriye akamaro. Reka ndanibaze neza kukanze subscribe kuko niwogira kuri mwacara kanda subscribe. Wowe rero ugeze kuri umwanya wumvise ikiganiro, reka ndakubwire yuko uzo umutsinzi nimba ibintu wumvise ukiye kubishira mu ngiro, uzogera ku byo wipfuza sindabizi byo wipfuza, ariko uzobigera ko you will win. Reka rero buri munsi wamanya ko mu biganiro bya buri munsi utubwiye muri commentaire ngene wakiye iyi video, ndetse uyigirire partage kugira ngo abandi bayibone. Ntiwikunde bro, iyi video abantu benshi barayikeneye nuko batagize ububasha bwo kuyibona gusa. Bakorere partage, yigire download uburyo bwawe ushoboye, yaba uca kuri tubidi kandi karese gisinduka download ngamukayi postingira abandi bantu bakayumva, byabafashe nawe wabugize neza, ubukoze n'umurimo w'Imana kuko hari abantu benshi yafasha mu iterambere ryawe. Reka ndagushimire rero ugeze kuri uwo mwanya. Reka ndagusabe kugira ngo uroranirwe mu bikorwa ugiye kujamwo. Sinzi umwanya mvuye kuri video yaba ari mwijoro. Reka ndagusabe ugire ibihe vyiza ivyo burimo byose. Ndabakunda cyane rero abamaze kumenya nitwa Eri 6 sinze 1010.